Muribuka inkuru ngufi twababwiye ejo y'ivy'uburaro rusangi. Biri muri wa mugambi wo kugwiza uburaro. Ubushikiranganji bw'ibikorwa vya Reta bumenyesha ko hirya y'ejo bwagiranye amasezerano n'amashirahamwe 3 akorera mu gisata c'inyubako. Hari itariki 18 z'uku kwezi kwa gatandatu. Twovuga ko wobugiye gushirwa mu ngiro. Umugambi w'uburaro rusangi mu Burundi ni biki twozirikanako. Niyo nkuru nyamukuru tuza kurabira hamwe uyu munsi. Mwiriwe ni Davi, nizere ko mumeze neza. Hari mu kwa kabiri igihe Dieudonné Dukundane umushikiranganje ajejwe inyubako n'uburaro rusangi yavuga ati ntitwoshobora gushika mu mbona kazoza umuntu wese arondera iparcelle yiwe mu gisagara ngo bica bituma kandi abantu bubaka ahantu hanini bakamaraho kurima naho kurangurira iyindi migambi y'ubutunzi. Yongera ko Reta yamaze kwemeza intumbero igihugu co kurikiza kugira ivyo kugwiza uburaro politique sur les logements sociaux bifate umurongo mwiza. Nico gituma hagiye gutangura kubaka inzu zo mu mugambi w'uburaro rusangi. Ngibi ibintu indwi dukwiye kuzirikana kuri uyu mugambi. Umugambi uzokongereza ubushobozi bwo kwakira abantu igisagara ca Bujumbura. Kubwo umushikiranganje w'inyubako rusangi uyo mugambi ni waja mu ngiro igisagara ca Bujumbura gishobora kuzokwakira abantu barenga miliyoni 5 cari gisanzwe kirimwo abarenga miliyoni n'ibihumbi 200. Icya kabiri Reta si izokubakira abantu. Umushikiranganje Dukundane amenyesha ko uruhara rwa Reta ari ukorohereza abanyamitahe mu kubaha aho bubaka, kubafasha kuronka ibikoresho mu buryo butavunye, gufasha abantu kuja hamwe n'ibindi. Ku bantu biyandikishije bibaza ko Reta ari izo bubakira, umushikiranganje avuga ko bahamagawe kwiyandikisha mu ntumbero yo kwereka abikorera utwabo ko batotinya gushiramwe imitahe kuko abakeneye ubwo buraro ari benshi. Amazu ibihumbi 33 niyo azokubakwa buri mwaka. Umushikiranganje Dukundane yabwiye abakenguza amateka mu kwezi k'umunani 2023 ko ari mu ntumbero yo guha uburaro abarundi bose bavyifuje kandi ku giciro kitavuna. Ngo hitezwe rero ko uwo mugambi uzova ku bice 14% ushike ku bice 40% mu 2040. Hari ibibanza bimaze gutorwa ngo bize vyubakwemwo ubwo buraro. Mu gisagara ca Bujumbura ibibanza nka Kizingwe bihara, ibibanza nka Sokartier na Zege ya kabiri Igitega. Uwo mugambi ngo uzogabanya ubuzimbe bw'amazu. Kubw'umushikiranganje Dukundane umuntu wese yifuza gushira umutahe ugaragara muri ico gisata ntiyosubira kuja kugura amatongo y'abantu azimvye kuko bituma n'inzu zizimba. Harababona ko uwo mugambi utizwe neza. Francis Rohero umunyepolitike yigenga yabaye n'umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu aheruka mu 2020 abona ko uwo mugambi ubwawo ari mwiza ariko ngo utateguwe neza. Kubwiwe igikenewe nuko habanza kuba ivyigwa vyerekana ingene utunganijwe n'ubushobozi bw'abaronswa ubwo buraro. Asigura ko bigoye kuvuga ko abanyagihugu bato bato bazoronka ubwo buraro. Ngo bazubatse nk'amagorofa zizoba zizimvye kurusha iziri hasi. Reta rero ngo ikitegerezwa gushiraho uburyo buhagije ikazibaha nko ku buntu canke bakariha make. Avuga ko kenshi abiyandikisha baba badafise aho baba bafise n'ubuzi budahemba neza. Abanyagihugu bimuwe ahazorangurirwa uwo mugambi mwikambi iri muri Sokartier muri zone Kinama barafise ico basaba Reta. Bavuga ko Reta ikwiye kwiga ikibazo c'umuryango umwe imbere yuko bimugwa. Bavuga ko muri bo harabahawe amatongo muri zone Maramvya komine Mutimbuzi ngo harabataronse n'abayaronse. Ikibazo nuko mu nyuma bayanyazwe. No mu bayaronse harabavuga ko atabushobozi bafise bwo kuyubakira inzu. Ibi radio televiziyo Isanganiro yabivuze mu kwa gatatu 2023. Dutandukira inkuru ngufi nazo. Umukuru w'igihugu ati uno musi nshimishwa ko no mu majambo y'imidogo numva bavuga bati turabuze iki ariko batavuga ngo turabuze amahera yo kukigura. Hari mu ijambo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yashikirije hirya y'ejo kwa 18 kwezi kwa gatandatu 2024. Ijambo rijanye no guhimbaza imyaka 4 irangiye atanguye kurongora Burundi. Yavuze ko yatanguye ikiringo ihangiro ari umunwa wose uronka ico ufungura
no mufuko wose uronka amafaranga. Ngo nivyo abanyagihugu boba bidogera ko bakenye nuko bitimburwa mu Burundi. Tubibutse ko umukuru w'igihugu yarahiye muri ayo mabanga kuwa 18 Ruheshi 2020 ku kiringo c'imyaka indwi. Ihiganwa rya Miss Queen Ngoma 2024 rigeze mu gice ca nyuma final. Iryo higanwa rigira kane akaba ari iryo gutora umwigeme mwiza kandi aciye ubwenge yamuka mu ntara ya Gitega. Abigeme bagera kuri 8 nibo bari muri iki gice ca nyuma ciri higanwa. Igice ca nyuma ca Miss Queen Ngoma 2024 kizoba itariki 24 z'ukwindwi 2024 kizoba gitandukanye n'ibindi. Ubu hazotogwa abigeme 4 bavuye mu ntara 4: Gitega, Muramvya, Karusi na Mwaro, zashizwe hamwe ngo zigire intara imwe ariyo Gitega. Bikurikira ya ntunganyo shasha y'intara 5 zigize igihugu c'u Burundi. Mwakoze kudukurikira. Aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News. Ahanje tuzosubira ejo.